murashobora no kuduhenda tukabatiriza mu mazi atariko hari uwundi agirana hari uwundi ari inyuma uwo ntushobora kumuhenda ukuri kwa cyarakutse Yesu ashimwe urashobora guhenda abantu ugashikira ibintu ugashikira n'ibibanza abantu bagwanira ariko ubushobozi buva ku Mana abantu bazoguha ikibanza ntibazoguha ubushobozi abantu bazoguha ibikorwa ntibazoguha ubushobozi butangwa n'iki uyu mubona ariko araza kudushikiriza aya majambo y'Imana tumaranye iminsi ngaha indwi yose ari kumwe n'abandi arafise ekipe bari bamaze iminsi bari hano bariko baratwigishiriza urugwaruka rwacu rwaruka rwahejeje secondaire canke bahejeje kaminuza mugabo batazi gukorakora ya mashini nyabwonko aha mukanya baraza kuronka ama certificate rero amaze iminsi ari hano bariko baratwigisha none rero turamuhaye ikaze ngo adusomere ijambo ry'Imana Yesu namuhezagire nuko rero nanje ndabaramukije mu izina rya Yesu nuko muvyumvise tumaze iminsi hano kuva ku munsi wa mbere turi kumwe no gwaruka cyifuzo nyamukuru nuko turonka abakristo bari ekilibre nuko twavyumvise bazi gutunga impemu bakamenya no kuronka ngene batunga bibeshaho mu buzima bwa buri munsi kugira ngo tubashe guhisha tumari Imana hano ku isi Yesu nashimwe nagomba muri aka kanya ndabaramutse n'ijambo ry'Imana amajambo y'Imana tugira dusangire dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana turasoma igice cya mbere turahera ku murongo wa 19 haravuga ngo uku niko gushinga intahe kwa Yohana aho abayuda bamutuma ko abaherezi n'abarewi bavuye i Yerusalemu ngo bamubaze baturinde nawe arabyatura ntiyahisha ukuri arabyatura ati si jewe Kristo baramubaza bati none se bimeze bite uri Eliya ati sindiwe aturi wa muntu avugishwa n'Imana atoya baramubaza bati none urinde ngo tuje kwishura abadutumye kuri wewe wivugute ati ndije usemerera mu bugaragwa ati nimugorora inzira y'uhoraho nk'uko wavugishwa n'Imana Yesaya yavuze dufatanye n'umurongo mu gitabo itanguriro turafatanya igice cya 32 igice cya 32 niho tugira dusome turasoma umurongo wa 26 haravuga ngo uwo mugabo aramubarira ati ndekura kuko umutwenzi utambitse aramwishyura ati sinkurekura utampezagiye nawe aramubaza ati witwa nde ati ndi Yakobo aramubarira ati ntucitwa Yakobo ukundi ariko wiswe Isirayeli uko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha Yesu nashimwe nuko mu mwanya utari muremure ngo tuyage kuri iri jambo kandi ndifuza ko umuntu wese ataha yishuye iki kibazo babajije Yohana Bibiliya ivuze ngo abaherezi baje kumubaza batumwe n'abayuda bamubaza bati burya wewe urinde murabona ko bamubajije ibibazo byinshi ibyo bibazo babimubajije bamwe bavuga bati mbega uri Kristo arababwira ati sindiwe uruvugishwa n'Imana murabona inyishu nyinshi ibibazo byinshi bagiye baramubaza ariko ikintu kiryoshye muri ajya amajambo nujya murongo twasomye arabahishuka ntiyabahisha ukuri Yesu nashimwe twasomye ujya murongo wa 20 uvuga ngo nawe arabyatura ntiyahisha ukuri arabyatura ati si jewe Kristo aravuga uwo ari we Yesu nashimwe ikibazo mfise uyu munsi ngomba kubaza umuntu wese ari ngaha agomba kukubaza ngo urinde Yesu ashimwe agomba kubaza umuntu wese ari ngaha ngo urinde kandi aba bari batumwe n'abayuda ariko uyu munsi twatumwe na Yesu ashimwe ngo bari intumwa natwe turi intumwa mu gishingo cya Kristo
turagomba kubaza umuntu wese yishura iki kibazo kivuga ngo urinde. Hariya mu itanguriro dusomye yari umuntu yitwa Yakobo ngo yagomba umugisha n'umuhezagiro, mugabe imbere y'ukuronka yabanje kwishura iki kibazo. Yesu nashimwe, yabanje kwishura iki kibazo kivuga ngo urinde. Mbega turagomba umuhezagiro? Ni bande bagomba umuhezagiro? Tarika amaboko turabe. Yesu ashimwe. Twese turagomba umuhezagiro, ariko ngomba ndababwire ko uyu muhezagiro uva ku Mana. Uvana n'ingere twishura iki kibazo kivuga ngo urinde. Yesu nashimwe. Ikintu ngomba kubabwira nuko kuva umuntu amaze gucumura mu itongo rya Edeni kuri sogokuruza wacu witwa Adamu, umuntu yarafashwe n'ingwara yo kutavuga uwo ari we. Umuntu yarafashwe n'ingwara yo kwihisha no kwinyegeza no kwerekana fasi itariyo. Muribuka ko umuntu amaze gucumura ngo kuva uwo munsi yaciye arondera amababi aradandikanya, niko nasomye muri Bibiliya yanje, kugira ngo anyegeze ko ari gusa. Imana iramubaza ngo urihe, aravuga ngo natinye ndinyegeza. Ubwo twese twasanze iyo ngwara yaradufasha. Ngira mwese muremera ko murabuzukuruza ba Adamu. Ari abatabyemera gito, ariko twobaza umuntu siyo wajuva wo bazasoka bazasogokuru akakwirikirana. Twese twotahira ku muntu yitwa Yesu ashimwe. Twese dukomoka ku muntu umwe yitwa nde. Hariho rero transfer yabaye mu buryo bw'amaraso. Twese dusanga hari ibintu byadufasha byo kwigira uko kwifata uko tutari. Yesu adufashe. Iyo ngwara yarafashe umuntu wese y'ukwinyegeza, y'ukurondera amababi, y'ukudandikanya kugira ngo umuntu yoye kwivuga ukwari. Ikintu ngomba kubwira abantu ko burya kenshi abantu baratwihendako. Abantu baratwihendako cyane. Abantu rimwe baratwita babi, umuntu ari mwiza, ahandi bakamwita mwiza kandi ari. Ibyo bintu byose bibaho. Abantu baratwihendako cyane. Yesu nadufashe. Abantu baratwihenda ko bivanye n'ibyo babona, ibyo twambaye. Sinababwiye igihe Yakobo yahenda se, yamuhendesheje ibyagize ibyo yambaye. Hari ibintu twambara, tukambara amazina, tukambara ibikorwa, tukambara ingabire. Ndibuka umunsi umwe naciye ahantu hamwe usanga umuntu yemwe yajurujitse abantu, ariko arababwira ubuhanuzi Imana ibyo Imana yamutumye. Ndahashitse numva biranse kwinjira mu mutima wawe. Iki kibazo ibintu n'ibiki, kandi gari shingiro ni n'umuntu akomeye cyane, nongahashobora kuba yarahaciye ntimwamumenye. Hanyuma nkurikiranya amakuru ndabaza nsanga uwo mugabo afite abagore babiri. Yari yifutse ingabire, uku niko warahagize. Yari yifutse ingabire ati Imana yanditse umeze uko, ariko yari umunyabyaha, yari umusambanyi. Yesu adufashe. Abantu baratwitiranya bafatiye ku byo babona, ariko nagomba mbwira abantu bari ngaha, ukuri gufiswe nawe, gufiswe n'Imana. Imana nawe we nimwe mufise ukuri. Burya ndababwira ikintu tudashobora guhenda n'imitima yacu. Imitima ntishobora kugigiturira. Abandi bose bo bahenda mu imitima ntishobora kugigiturira. Aho umuntu wese ibyo waragize, umuntu wese ibyo warabizi. Yesu ashimwe. Aha burya hari abantu ngaha wogira filime y'ubuzima bwabo mutamubona bataruka biruka, ntibokwemera ko tuyirabira hamwe. Hariho abantu ngaho narazanye projecteur mu kwigisha, wogira ati reka tu project umuntu wese ibyiwe ko bimeze. Ndababwije ukuri, hari abantu boshya ngaha biruka, musigaye musigamurebera bamwe nyene bagiye, kuko ibyo mu mutima biragoye. Yesu ashimwe. Ariko Imana iragomba yuko, Imana igomba ko tuvuga ukuri kwa hehe. Dawidi yavuze ngo raba wewe ugomba ukuri kwa hehe, ko hirya mu mutima, hirya y'ibyo abantu babona. Yesu ashimwe. Ndabibutsa yuko Yosefu sumwe yaragirijwe icyaha kandi ari mukuri. Abantu bose bamubona yambaye, sinzi ko hari abambara y'amashati ya vert. Abantu bose bati yahora ahenda abantu. Wa muhungu yahora yigira ngo n'umukozi w'Imana. Imana yamweretse ibi. Hera ukuri yarakuze. Yesu ashimwe. Muka Potifari nawe bari bazi ko ari umugore
pole sana warihanganye kwe abarumaranye iminsi umukozi ameze uko ahubwo warihanganye. Yesu adufashe. Ukuri yarakutse beneda umuntu wese ari ngaha ukuri k'umutima we warakutse. Yesu ashimwe. Hanze y'ibyo tubona, hanze y'ibyo abantu bavuga, Yesu ashimwe. Ukuri kw'imitima yacu turagizera turakutse. Yesu ashimwe. Murabona abantu batwita amazina bafatiye ku bintu bitandukanye. Baratwita amazina bifatiye ku bikorwa batubonana, ariko ibikorwa n'imyambaro twambaye. Abantu baratwita amazina bifatiye ku mazina dufise mw'isi, ariko ibyo n'umwambaro. Hari n'uzana karimi keza kaguflata, ariko ari umwambaro yambaye indani ntahuze. Yesu adufashe. Murabona ihema, igihe Imana yabwira Mose kubaka ihema ryari rifise ibice bitatu. Ibice bitatu hariho icyo bita barza cyangwa paruvim, basi hanze aho bashikira. Akabaho naho bita hera, hakabaho naho bita ahera. Yesu ashimwe. Burya ugarukiye muri paruvi hari ibintu utamenya, kandi ushitse n'ahera hari ibintu utamenya. Hari ibintu byamenywa no gushitse ahera. Umuntu bavuga ko umuntu nawe afise uburyo butatu bwo kumenyekana cyangwa bw'ukuntazwi. Hari icyo bita ndakivuge mu Gifaransa, icyo bita le moi officiel. Le moi officiel ni abantu bose bagira babona. Iyo moi officiel turayishariza, turayubaka. Yesu adufashe. Turayigira nziza. Aha murabona umuntu wese mukuza ngaha yarate ko yambaye neza, ntibaze kumucisha mwiki. Mugano baza abantu baravye imitima yabo, bashobora gusanga hari umuntu atazi n'ingene asa. Sinibaza ko umwanya mwafatiye impuzu mwambara n'ibyo mwisiga ari mwafatiye imitima yanyu. Le moi officiel turayishariza. Yesu adufashe. Ahantu abantu bose bagirana babona. Yesu adufashe. Hari icyo bita le moi privé, jewe azwi n'abantu bake. Murabona igihe kimwe Yesu ngo yabonye umusukoni ukiri kure, ngo yibaza ko hari ikintu hava ukurako. Yagiye kubimenya gite aho ushikiriye. Hari ibintu bizwi n'abantu bake, ibyo bimenywa n'abande. Madame wawe mubana ni wagize abantu bari hafi yacu, bamwe tubana ku kazi twirigwana nibo batuzi. Yesu adufashe. Ibyo rero hari igihe biduhenda, umuntu tukabona ibyo yerekana ku bantu, mugabo wogenda akabaza hariya. Umunsi umwe hari mu rusengero, umudamu umwe ngo yarafise umwana, umugabo wiwe yari umwarimu ariko arigisha. Umwana we atangura kurira, yari kararira ngo agatangura kumuhendagiza. Ihorere mwananje ngo batadusoba mwumviritse. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Hari ibintu bimenywa n'abantu bahehe. Hari imisukoni tuyimenya tugizente, tuyegere, twingiye hariya ugasanga mu nzu baragowe. Yesu adufashe. Ugasanga mu nzu baragowe, ugasanga umugore wiwe avuga ati nike ndabizi. Yesu nadufashe. Yesu adufashe. Hari igihe kimwe mukobwa umwe yigeze guhitanwa n'inda, mugabo yari umurongozi wa kohari. Arongoye kohari akora icyaha ntiyabivuga, byaramunaniye kwishura cya kibazo muri. Yesu adufashe. Reka cyaramunaniye kwishura, kimunaniye kwishura yanda ataja kurondera ahantu hayikoroza. Iyo kurondera ahantu hayikoroza, aba bandi bakorana ibikorwa nta n'umwe abizi, wabizi wenyine. Hanyuma murabizi rero mu nyumikira muhitana sharapfa. Murabizi ngene dukunda gushyiraho amajambo meza tukaryoshya ibintu, ko yakoreye Imana, yari umuhizi w'inkome. Barashira kwindiri umwandika imyambaro yera yaragizende yarayikoreye. Wa mugabo yamufasha kuyikorora ngo niho yari. Warabumviriza abaravye muririmba ngo mwambika imyambaro yera. Ati ndabumviri. Urinde. Iki ni kibazo Imana iri kirakubaza kirenze uko tukubona. Nabonye muririmba, nabonye mukora ibikorwa,
ariko nagomba kumenya urinde. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Igice cya gatatu nababwiye, hariho uwundi wa gatatu rero akomeye. Ayaya, ndababwiye umuntu aragoye kumenya. Hariho rero uwo bita Romuwaheyeri, arenze kuwo abenshi bazi na madamu wawe ashobora kuba atazi. Mbega murabyemera? Nama numva abadamu iyo abashinga ntabo bagize ikibazo bapfa babaharirira ntabo muzi. Hari ahera hashikwa nade n'umuntu uyu amanumva babaharira ngo barababeshera. Amuretse hari ibintu mutazi. Yesu nadufashe. Hari ibintu by'iwacu umuntu atamenya, umuntu akagenda ari mu gashoko mu mutima abantu bamubona yidegembe. Narimvire kuri Yosefu na muka Potifari, umuntu yaramerewe nabi yarinde muri abo bantu bose. Ndababwire ko Yosefu yari yapfunzwe mu buryo bw'umubiri, muka Potifari yari yapfunzwe mu buryo bw'umutima. Ngomba mbwira abantu bari mu gashoko mu mutima, nubwo imbere y'abantu mubona mwidegembe, nagomba wishura ikibazo. Urinde imbere y'Imana. Hari ikibazo Imana igomba ko wishura uno munsi. Urinde. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ndangirize ku majambo ashika kuranga hengera mvuge. Yesu ashimwe, tuje dusenga. Icyambere ngoma mvuge, kwigira uko utari biraruhisha, ariko kuba we biraruhura. Yesu ashimwe. Kwigira uko utari biraruhisha, ariko kuba wewe biraruhisha. N'umwambaro utari uwawe. Icya kabiri, kwihisha ntibizokwamaho, bizotuba bijahabona. Jambo ry'Imana rivuga ngo nta cyanyegejwe kitazogera. Ikintu cyose kirafise umwanya cyagize cyashingiwe. Yesu ashimwe. Bene da, hari ibintu biteba no mu manza bigateba, urubanza rugateba kumenyekana, kuri kukamenyeteba, ariko nagomba nakubwira hari wamaze kubibona kuva kera. Yesu ashimwe. Icya gatatu, Yesu ashimwe. Icya gatatu ngira mvuge, Imana ikorera kucyo turi, ikorera kucyo abantu batuvugako. Yesu ashimwe. Iri jambo ndarikunda, ko Imana ikeneye kukugendera ntibanza kubaza naka. Yesu ashimwe. Iyo Imana yabaza abantu, Dawudi ntiyari kuba umwami, ariko Imana izi kubona umutima, izi kurenganira abantu bavuga. Yesu ashimwe. Nagomba umuntu wese yishura ikibazo imbere y'Imana. Urinde imbere y'Imana. Imbere y'abantu turakubona uko witwa, imbere y'abantu turafise amazina tukwita, ariko imbere y'Imana urinde. Yesu ashimwe. Imana nikorera kucyo abantu bavuga, ikorera kuri kubona yonyene. Bibiliya ivuga ngo Yesu ntiyarakeneye ko ari umuntu abanza gushingira intaho umuntu, uwo yarasanze azi imitima y'abantu. Ngomba mbwira abantu muri ngaha, Yesu arazi imitima yacu twese. Yesu ashimwe. Icya kane, ibihe bizotera bigaragaza icyo turi. Turashobora kubinyegeza, igihe kizogera ibyo twambaye bituveko, igihe kibigaragaza. Cyishemo akantu, umunsi umwe agakwavu kariyambitse ngo kaja mu bikoko bifise amahembe katayafise, karabijamwo nyene karigira ibikoko bifise amahembe. Hanyuma rero ko kari kazi ibyo kakoze, ngo kari kashize kwishashara. Yesu adufasha. Hanyuma rero murabona ko izuba ritanguye kwaka, kabigize mu gitondo. Hanyuma rero izuba ritangura kwaka, ngo bakumva kaguma kavuga, izuba riratse, ibiyaga biyake, ntimugatuke izuba riza gushira habona. Yesu ashimwe. Ibihe bizogaragaza uriwe. Yesu ashimwe. Ikindi ngomba mvuge, iyo twimenye uko turi, tuba duhaye Imana icyubahiro, kandi Imana ishobora kutugirira neza. Uba wemeye ngo genda umunyabyaha, Imana iragororotse. Yesu ashimwe. Ndabibutse ko Sawuli yarase kwemera icyaha, Imana yaramugendeye iramubwira iti ibyo wakoze n'ibiki. Sawuli aravuga ngo ni mu nteri, hari abantu bafite iteka bene. Yavuze ngo nteri iki? Ninde muntu akeneye iteka rizomushisa muri Gehinomu? Umuntu akeneye iteka rizomushisa muri Gehinomu agira uko? Dawidi ngo yaciye yemera ngo ni jewe. Imana ikiramugirira imbabazi. Dawidi Imana isubira amuvuga ko neza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe.
ushobora guhenda abantu bose kiretse Imana n'umutima wawe. Nababwiye ko umutima wawe utagira igiturire. Igiturire ashobora kugiha abandi bose. Yesu nashimwe. Ikindi ngomba mvuge, umugisha w'ukuri utangwa n'Imana. Ntumva mu kudandikanya amababi. Hari abantu badandikanije amababi arashika ku bintu, kandi birashoboka. Urashobora kudandikanya amababi ugashika ku bintu. Ndabibutse ko Yakobo yahenze se aramuhezagira, none yarahezagira. Ndababwire ko yagiye kuronka umugisha ariko yemeye uwo. Iyo udandikanije hari ibintu abantu baguha, ariko hari ibyo utazokura ku. Ndababwire Imana yase utuntu yibikiye iyo abantu bavuga ukuri. Yesu ashimwe. Yabize ibintu yibikiye. Yohana yavuze ngo twebwe murashobora no kuduhenda tukabatiriza mu mazi. Atariko hari uwundi agirana, hari uwundi ari nyuma. Uwo ntushobora kumuhenda. Ukuri kwacyagize, ukuri kwacyarakutse. Yesu ashimwe. Urashobora guhenda abantu ugashikira ibintu, ugashikira n'ibibanza abantu bagwanira, ariko ubushobozi buva ku Mana. Abantu bazoguha ikibanza ntazoguha ubushobozi. Abantu bazoguha ibikorwa ntazoguha ubushobozi butangwa n'iki. Yesu ashimwe. Ndarangije. Yesu nashimwe. Imana idufashe. Umugisha w'ukuri utangwa n'Imana. Yesu nashimwe. Ndangize saba iki kintu kandi turagisengera Imana. Imana iduha abakozi bashobora kumenya ba Mukayerobowamu, abantu bameze nkandi nkahiya. Ahiya ngo yarasigaye arengana. Ahiya muribuka ko Mukayerobowamu ngo yajya muhendesha utuntu azanye. Hari abantu basigaye badandaza ibyaha bakabidandarisha ibikorwa. Ndababwiza ukuri, ntabwo Imana ikeneye ibikorwa usumba imitima yanyu. Imitima yanyu yazinde gusumba ibikorwa mukora. Yesu ashimwe. Abakristo b'i Makedoniya ngo babanje kwitanga bacabaha Imana. Nagomba ndagusabe imbere yo guha Imana banze witanga. Yesu ashimwe. Imana iduha abakozi bafise amaso arenganije abantu bagemuye, arenganije abantu bafise, kugira ngo bashobore kubona ibinyegeye inyuma. Abakozi nka ba Petero babwiye Simoni umunyamarero ngo ifeza zawe zirakagira. Yesu abahezagire. Ndangize ndababwira ngo Dawidi yavuze ngo nakwemereye icyaha cyanjye sinakunyegeje. Bene Imana igomba ukuri kwa hehe? Ukuri ko hirya. Imana igomba ukuri ko hirya mu mutima. Ukaba ukeneye ko Imana iguhezagira. Iki kibazo utawucishuye. Yohana ngo ntiyabahisha ukuri. Naje mfise natumwe n'Imana. Yohana abaje kumubaza ngo bari batumwe n'Abayuda, ariko uyu munsi turi nwa mu gishingo cya Kristo. Uyu munsi wishure urinde imbere y'Imana. Yesu abahezagire. Agira umuntu ashima Imana.